kubera iki kenshi bavuga ko kenshi dufise ibyo twarazwe siko tuyakonsidera peut-être turehita façon yo kuyabona na relation dufitaniye nayone siko ukamengo na karimbi ko kutarengana ariko iyo kuri kuje indani muri wewe kukubohora kuri ya façon de voir kuri ya façon de penser ufise ugatangwa kugira yindi façon de voir ou de penser iri original iva kumana hama ugasanga rero iyo ikugururiye amaporte ugasanga iyo umaze guhinduka indani muri Bible haratubwira ikintu cyitwa renouvellement de l'intelligence siko renouvellement de l'intelligence rero nukuvuga ngo intelligence ubwenge bwabaye renouvelé kandi muri Bible akatubwira ngo ligigwa par la parole. Mais c'est pas juste la parole ou asomye ariko ni parole iri révélée ni parole que tu as reçu tu as vraiment compris wayitahuye fait uravyumva rero ugatusanga rero amajambo Imana twinspira aza muri twebwe tukayahishurirwa tukayatahura akahonouvera notre intelligence hamuko intelligence igendira aba honouvera mu domaine atandukanye niko agenda araza amachangement mu domaine atandukanye mu buzima bwawe. Par exemple ugasanga haraje changement mu byerekeye ama finance nkuko nabivuze ugasanga haraje changement mu byerekeye ama relation uravyumva ugasanga haraje changement muri façon de voir mu buryo bwinshi butandukanye. Haro nk'umuntu par exemple usanga yaramaze kwishira mu ngo jengo abantu bose baranyanga. Est-ce que nukuri sukuri mugabo kuri we niko kuri yemera niko kuri yakiriye uravyumva rero ko yamaze kukwakira nuko ngo ni yagiye kuba en relation avec les gens ni yagiye guhura n'abandi bantu ni yagiye d'avance afise l'information ko abantu bamwanga rero aza kurondera inconsciemment amasinya amwereka ko abo bantu bamwanka kandi araza kuyaronka naho atari amasinya ya kweli ariko wewe araza kuyaronka ama preuve siko ugatusanga rero azokwamagira imigenderanire mibi n'abantu kandi iyo migenderanire mibi azokwama yimvira ngo iva ku bantu ariko ntatahure ko hari kibazo n'ubumuga afise indani muri we siko rero natwe kenshi muzorabe ni kenshi twagiriza ibintu abantu benshi ibintu vyanje ntibikunda kuko bajya batanteza imbere ibintu vyanje ntibicamo kuko bana kabagize ibi ibintu vyanje ntibigize iki kuko abana babagize ibi turafite ibintu byinshi dutanga comme excuse siko ariko ndashaka kukubwira ngo uri kiremwa kiri special caremwe n'Imana kandi iyo Mana ikabitapfuye ikihari iri ku ruhande rwawe peu importe ivyo abantu bogira urafite capacité indani muri we zo kuja kure no gushika kure ahubwo ikicishe sabo bantu sizo situation ahubwo wishwe na ta façon de voir les choses n'uburyo wiyumvira n'uburyo uraba ibintu rero turakeneye cyane gose ko haba impinduka indani mu mutwe wacu indani mu vyimviro vyacu indani mu bwenge bwacu indani mu buryo tubona ibintu.